ninjiye muri chambre nasanze ari amaraso gusa. Bitavye Imana. Papa mama bose bari bitavye Imana and petite sœur wanje yararyamye hejuru y'abavyeyi banje. From that day family yaranyanse iratwanka ku buryo petite sœur haize ukwezi nawe yaciye apfa yishwe n'ikintu citwa umusonga, imbeho niyo yamwishe. So from that day twaciye je na grand frère twaciye tuba nk'abantu baba mayibobo tuja mwibarabara ko nta na family twari tuzi. Mu nyuma hari umuntu yadutoye araturera tumaze kugira mu myaka nka 10. Okay, uko biri kose bamwe bakavuga ati burya turazi yuko umuntu ashobora kuja ahantu agakora akazi bikanashika kanasinziriraho. Tumaze kubona abantu benshi basinzira mu bare bagiye kunywa inzoga, tumaze kubona abantu benshi basinzirira mu modoka bagiye gukora ikimekanishe, bisigura yuko na Libert ibikorwa byabaye byinshi birashika karara kwa fana ariko aratravaye. Ntuvuze ko buri kurakora ibintu uri mu kazi kose. Amato dusumira biravugwa yuko na madami wawe bamwe barambwiye ati Libert afise madami mwiza cyane, bamwe baranambwiye ati byarashitse na madami wawe haranafuha bivanye nuko kenshi akunda gukora muri kumwe na Fani udufoto like mufatanye n'ibindi byinshi bitandukanye kuko igihe kirekire ukimara Bujumbura par rapport yo kujingo. Yes, of course. My name is Mr. Recorder, Star Boy, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Loving Town, Mr. Lift, Mr. Home. Byo nibigana bica kuri S3EP. Amahoro y'Imana abane namwe mwese muko muradukurikirana. Ndazi ko muri benshi mudukurikirana nimba rakoze subscribe Imana iguhezagire. Ariko mugenzi wawe nimba atarayikora canke nyokuru wawe mubwire yihutire kora subscribe kuri S3EP. By the way, turi kumwe na Libert Mr. Soro. Soro the hero muramuzi mwamumenye muri byinshi bitandukanye. Filme Soro ni bimwe mu bintu vyatumye genda mu bimenya nka Libert. Nari ndamuzi ariko ni bimwe mu bintu vyatumye ndamumenya. Hama turaja muri filme Umufakazi ari kumwe na Fanny Lavine. Iyo ni yindi filme iri kurandika amateka mu gihugu cyacu Burundi tuvyemeranye. Naho buri umwasi naho bupinga filme Umufakazi turazi kwikura bikora neza cyane. Shout out kuba ikina bose ndazi kumwe murabikora neza cyane. Reka renda mwakire mu bwa S3EP tuba tumeze uko iyo tuvyutse kare tuba tumeze uko unye aho uri hose ndibazi kurikora gakurikirana bagakurikirana wibuke kugaye na mugenzi wawe kugira na mugenzi wawe yibuke kuga sokuru nyogokuruza n'abandi bose. Papa umeze neza? Umeze neza uko fresh cyane Mr. Soro. Yeah man, the hero. Hejuru. Biri gute musaza? Umeze neza. Umeze fresh. Je namashima iyo mpema nkaba narunse ibyonjya nkaba nambaye ibyo ncamanza nkashima Imana. By the way dushitse mu ngo z'abandi aha twamaze gushika mu ngo z'abakunzi ba S3EP turaramukanya. Novuga yuko niyo kiritire iwacu kaca hane mu gihugu cyacu Burundi aho tugeze turavuga ati mwiro bimeze gute? Abakunzi ba S3EP ndabaramukije. It's been a long time, hari haheze hafi umwaka warugira uhere tutabonana. Ndabaramukije cyane kandi ndazi neza abafana ujya Star Boy abakunzi ba S3EP nibo bakunze bazino filme zacu. Yes of course. Ko ntushobora kuraba filme yanje imisi 2 wikurikiranye rimwe nawe uraja kuraba ikiganiro ukaja na hariya so ni mwebwe tuba turiko turabikorera n'ubundi. Shout out to everyone umuntu wese akurikirana ibikorwa byanje d'abord agacongera agakurikirana ibikorwa by'abarundi muri rusange. He's my friend and I love you so much. Na cyane ko ikiganiro cya mbere twakoze kuri filme Soro nibaza ko cyabaye ikiganiro cy'wanje. Yeah man, ni wewe Star Boy man. Narabonye filme ndavuga ati ujama sasa nakuya fo. Actually ndavyibuka Star Boy je naragize ikintu kimeze nk'ikibazo ku bintu bijanye n'ibinyamakuru. Kubera urabona je ndi umuntu ntakunda kugaragara cyane mu ma interview cyangwa mu kuri social media uretse mu bikorwa ndiko ndakora. Byatewe n'ukuntu ubwa mbere nabona abanyamakuru menga gukoresha ibiganiro abantu baraba umuntu guco before mu nyuma rero wewe kiya kiganiro twakoranye niho natangiye kubona ati by the way kuko je nta handi hantu twari bwahurire mu bindi bintu dukora ikiganiro gituma filime duga abantu batangura kuyikundira ku kiganiro. Man, thank you so much. Nararavye filime ndavuga ati guys uno Murundi
ndavuga ati ino cinema ndanditse amateka nce ndafata n'agapande ndagashira kuri page Facebook karipiga views yapi narabibonye no mu commentaire sasa woni umurundi cyane ntabwo ari ivyene ndiko ndarota ba kabisa warabikoze sana urumwe mu bantu nzoshimira nandika igitabo okay by the way reka mvuga ati much respect much congratulations ku filme Umupfakazi na Solo the Hero muriko murabikora neza cyane big up sana kandi ndazina kanoti karinjira ku bafans abafana bo urumva ni hejuru cyane sinkironka ico mvuga sigaye mfise abantu sigaye banyandikira ati je ndakunda Libert bakubwira ngo bankundira iki Starboy barakukunda nyine ko ibikorwa bimeze fresh ico nico ciza ubaye unkundira ibikorwa ugakunda ibikorwa byanje ubwo nibwo rukundo rwa mbere mba nkeneye icyo tifuza ko bagukundira ni iki na cyane muri kano kazi kacu amadefo menshi ariko amadefo uvuze ko ushaka urukundo abantu bagukunda bivanye n'akazi ukora turazi ko inkundo zitandukanye okay umuntu wese afise uko abiyumva mu mutima nishaba akundiye umuntu kwera ko narumvise last time hari abantu bavuze ngo fani ngo niyapfa mu mupfakazi ngo sinzosubira kwiraba ngo Libert atari mu mupfakazi sinzosubira kwiraba ivyo bigaragaza ko icambere ahantu wambonye nibaza ko je nta myaka ibiri abantu barambona muri ibi bintu nibaza ko je natanguye no kugaragara cyane muri cinema kuri projet y'umupfakazi na Solo ko bisa nk'ibyatanguriye rimwe rero umuntu ashobora kuba yatanguye gukunda ibikorwa byanje hanyuma mu nyuma akaza no kuja mu rukundo rw'ubucuti ugasanga umuntu kabisa yabaye umugenzi wawe kandi mutanazinanye kubera amafilme naje ndabafise bo muri Aziya numva umengana abagenzi ariko tutarabonana so umuntu wese urukundo rwose nkunda ndagwakiriye okay first iri turahera kuri filme Solo ni filme novuga yavugije abantu benshi ariko ikibazo gihari irasohoka iteba tukagira no buroho tukavuga ati mbega Solo izosohoka ryari mbega ikibazo gihari ni giki icya kabiri nyene bijaniranye nico mbega Solo tugerageje kumviriza uko nisiguwe turumva yuko isiguwe no munyarwanda mbega biroroha yuko ushobora gukora filme mu Burundi ukaza kuyirungika mu gihugu cy'u Rwanda bakayisigura birakorohera nka Solo jere nta n'umunsi nigeze mpanga gukora ibintu binyoroheye namye mbona ibintu byorosha ata kintu kivamo ubuje ni haye gukora ibintu bigoye gusa nukuvuga Solo icambere kubiteba ni filme d'action turashobora gukora urana fight komba imwe turashobora kuyikora iminsi ibiri itarahera tugakora umunsi wose tugaheza ari game nkunda kubwira abakinyi tugakora tukara ibintu twakoze tukabona ni 4 ngira ni muzina makuru twitahire turuhuke tuzozeje dukore ico kikabisha mbere editing yayo bigoye imaze kubigoye kuko je nsanze ndi umuproducer of course icurakizi mze irashobora kuku exporting umwanya munini ibintu mwene hivyo uravyumva hama nkaca nongera nkaca kuri côté technique ko Umupfakazi nayo ni projet nkora ndiko ndagusobanura impamvu dusoriteba Umupfakazi sohoka buri gihe lendi ndi umukameraman w'Umupfakazi ndi umu editor w'Umupfakazi nukuvuga ngo mpeza gushutinga tuvuye muri tournage censhanja kuri editing kugira ngo lendi ziboneke bigaca bituma rero ngabanya umwanya wo gukora Solo hari ico nshira imbere kuruta ikindi Solo yaje no guhera nkaca ndayirungika mu Rwanda rero navyo bisaba amafaranga kandi nayigeze kubikubwira igihe ari strategy kugira ngo abantu basanze bakunda gasobanuye biyumve ko natwe agasobanuye ntikari mu mafilme y'abanyizungu gusa natwe twakora filme zoza mu gasobanuye zikaryoha second kwari kugira ngo nshobore guconnectinga novuga ngo audience y'abanyarwanda ni y'abarundi batangure baraba ibintu byacu kwara abantu benshi batangwa baravye Umupfakazi kwera ko batanguye kubona Solo anati Solo irimwe akajwi k'ikinyarwanda uyu muntu ibintu byose akora reka tubi following ugasanga ni bice bigira inguvu so kuba nteba abafana je vraiment ndabasaba imbabazi ariko kuri no ncuro sinzoteba ngo mpereye ahubwo nafashe system yo kuyibaha rimwe mu ndwi zibiri okay uko biri kose muravyumva rimwe muri 2 semaines bivanye nuko ibikorwa bari byinshi cyane ku Mupfakazi nayo ni filme iri kuravugisha abantu benshi cyane ndetse sometime hari bivugwa kuri Libert hari bivugwa kuri Fani hari bivugwa no ku bandi usanga nyine mukinana uno munsi reka tuvuga ati ifoto ziko zirasirikira cyane Fani yibungenzi bamwe ati ega muraraba neza hajya Libert yoba yarakomye ujya mu tipe nyene ntiyoroshe bivanye nuko bakunda kubona muri kumwe na Fani cyane mbega ubucuti hagati ya Fani na Solo uko bwari bumeze mu ntango niko bukimeze uko tuzi uko iyo umuntu abaye inshuti y'umuntu bigenda biraduga nyene hakazamwe n'ibindi bintu nyene bigafata inzira ibintu bikagenda neza cyane
ubucuti bumeze gute anti yawe na ubucuti bumeze neza cyane bumeze neza abantu benshi icyo kibazo barakunda kucibaza nubwo batakivuga Jeffani twamenyanye turiko turakora film hariyo filme yari yanditse acaragwara baca bayihaje kugira ngo ndayimarire twahuye ari ndi mu director ariwe yanditse iyo film hama tuhera ngaho tuba bagenzi twamaze around nk'umwaka turabagenzi mbere yuko dukorana so mu nyuma rero umva hatanguye ubugenzi nico gituma no bumvuga ngo fani ntiduhuriye kuri filme gusa hariho n'ubundi bucuti bisanzwe dufitanye kuko ni nabwo bwanatanguye ama ikijanye na filme cyo urabibona turakorana turirigwana dufitanye ama projet menshi okay uko biri kose bamwe bati bakavuga ati burya turazi yuko umuntu ashobora kuja ahantu agakora akazi bikanashika kanasinziriraho tumaze kubona abantu benshi basinzira mu bare bagiye kunywa inzoga tumaze kubona abantu benshi basinzirira mu modoka bagiye gukora ikimekanishe bisigura yuko na Libert ibikorwa byabaye byinshi birashika karara kwa fana ariko aratravaye tuvuze ko buri kurakora ibintu uri mu kazi kose umuntu yavuze ibyo bintu ndazi kudakunda kuvuga uvuga ngo namakuru avugwa abanyamakuru niko mwivugira ngo biravugwa kandi ugasanga ahubwo ni wowe ubizanye ataba umuntu yabigutumye genda umva genda vyumva ku bantu nabizana nk'inkuru kugira nshobore kubibaza kugira tubironkera umuco mu bisanzwe ivyo ku kazi si ikintu ivyo bintu sabo nkawe byo kunda byo gushobokera ngira ngo biroroshe gusa je ikintu kimwe sinkunda gupfa guharira ibintu mu gihe ntaramenya umuntu yabivuze uwo muntu yabivuze rero niba yarabibonye ubwo nawe yararihe ngira twari kumwe Oya birashikera gutelefona akakubaza ati Libert uri he ukazimubwira ati naraye kwa fani ibikorwa ni byinshi aho ndacishura neza nta urantelefona ngo ndamubwira icyo kintu gusa umuntu yaba yarambonye ndaharaye nashaka kubaza nawe wari uri he wambonye uri he ariko amato dusumira biravugwa yuko na madami wawe bamwe barambwiye ati Libert afise madami mwiza cyane bamwe baranambwiye ati byarashitse na madami wawe haranafuha bivanye nuko kenshi akunda gukora muri kumwe na fani udufoto like mufatanye n'ibindi byinshi bitandukanye kuko igihe kirekire ukimari Bujumbura paraporo yo kucingozi mbo uwo muntu nawe yabibwiye niba yarabikubariye madame yarafushe byabwiwe nande amakuru nyene ava ingozi ava ingozi akadushikira mu gisagara cya Bujumbura mbo mbese muzi gute kabi ingozi ibyo bintu by'uko kabi ingozi mwahikuye turabaza nyene bukebuke actually jewe ndi umuntu nkunda kugaragaza cyane ishusho y'akazi kuruta kugaragaza ishusho iri private kubera ko mfise ibintu byinshi nkora abafana badakeneye kumenya cyangwa badakwiye kumenya mu gihe ntabibajije cyangwa hatari ibihamya bigaragara twebwe nk'abantu bakora easy r twe turi abantu bakiriya cyane nico gituma burya Starboy aba artiste burya n'abantu nawe urimo nawe urimo none ibaze urinze creating content ugakora ibiganiro ubu uri mu creator nico kimwe na twebwe abakinyi ba film hari abantu bakunda kutwihenda ko ngo abakinyi ba film ngo nabantu ngo baraho utuzeze turaho tugenda umuntu ashobora kumanipira man abantu urinze create film abantu bakayirabo ikagira season zibiri ntibaze yuko mu mutwe ubugaragara naco gituba rero rimwe na rimwe abantu babakeneye kutumenya cyane biragoye bijya kumenya umuntu so kuri ico kintu kijanye rero na life iri private ndavuga ikintu kijanye nuko ingivyo byo gupfuha niki sha kiretse ari waje akavyivugira ngaha ku kiganiro akavuga nti narafuje ndahamya neza ko ivyo bitaraba gusa ico nemera ni kimwe fani wewe ndamuzira kenshi ku bintu mwe nivyo tukira ngaho nyene na cyane cyane yuko ngo abansi bafani kenshi usanga babaye n'abansi bawe je urumva gahunda ingene meze Starboy ariko cyo curakizi tucemeranye je abansi ndabafise kandi wanashaka na benshi bampora fani burya je nzira fani muri rusange kwera urazi impamvu nzira fani kuko jewe abafana baraba ibintu byacu ndi very sure baradukunda kuko baranabitwereka sina like gusa ko harimo n'abansi kuko umwansi uva gusohora ikintu aba yakiravye abansi rero bacu twebwe s'abafana nabo dukora bimwe naho nyene ndetse tukiri ngaho nyene na cyane ko muri industry ya cinema hariho kwankana hagati yanyu naravuga pase hari umuntu yakuwe muri groupe ariko je turaza kukigarukako tubwire hari ikibazo giki hagati yanyu cyane cyane abasineyaste batwereka yuko bakundanye ariko hari ubugwi bwinshi butandukanye hari akagwi ka hariya hari akagwi ngo ka Mede ka Beri ka Fani icyo turashaka kukimenya
turashaka kukimenya kugira umuco uje hagaragara na cyane cyane twifuza urukundo bama bavuga ko hari urukundo ariko urukundo ntiturubona Mr Boy ico bashaka tugitebeko sivyo mwebwe aba journalist hari urukundo daruhari yewe amabandoze amamashana iyo nyishura actually reka nkubwira ikintu ca mbere jewe Libert nsa nk'umuntu aje ari mushasha mwe ibintu rero ncanshika nkorana n'umuntu yitwa Fanny Lavin kubera ko hariyo nabavuze ngo narasambuye ngo na 3 fango naraje ndabinjirira ngo bamwe barabirukana muri 3 fango kubera ngo Libert hajya ngo abavuye muri 3 fani banga ntabonzi kuko je 3 fa dukorana je sina partner muri 3 fise company yanje yitwa Real Boy Films hanyuma 3 fa uzorabe na film gitangura ni 3 fa films in association with the Real Boy Films ngo numukorana turakorana ni partner kubera ko project y'umupfakazi ni partnership kubera ko project y'umupfakazi ni project twatanguranye na Fanny apana project ya Fanny yanyinjijemo ni project twiyumviriye hamwe turayikora tutangura kuyikora muri partnership ico gihe urumva jewe ngukina nkina nk'umuntu wo muri 3 fa mugabe iyo tugeze ku rundi rwego mba ndo mu partner nico gituma na Fanny dukorana n'ibindi bintu byinshi urabona ama branding ama publicité ibiki byose dufise ukuntu tubikorana rero sasa hari abantu kenshi aba bantu kuko Fanny bwa mbere reka ndabikwereka Fanny bwa mbere je turamenyana yakora filme imwe canka zibiri mu mwaka kuko bariko barakora ama long métrage izi zose za badodo bakora izi zose za bande ni je nazantangwe kuzana ibintu no vuga ngo ikintu cyo kuvuga ngo kora filme nyinshi no kuvuga ngo rero hari abantu benshi bamukoresha mu mafilme basanze bamuga ati okay kata filme nyinshi akora nubundi aze tumukinishe muri izi filme nizi noneho rero tumaze kumenyana nza kuzana system y'ukuntu namwira ni Fanny va kuri system yo gukora filme zibiri mu mwaka ahubwo kora filme mu ndwi urumva izo nguvu zo kuva kuri zibiri mu mwaka ukaza gukora ahubwo filme imwe mu ndwi navuga ngo zine mu kwezi episode zine mu kwezi mu mwaka urumva ufata fois 12 36 cyari gikorwa gikomeye cyane navuga ngo ubu rero agacaba busy ku bikorwa vyiwe ntaronka umwanya wo kuja gukora mu zindi filme z'abandi navuga ngo babandi yahora kinira muri filme zabo ubu nabansi kuko barabona ati Libert yazanye ikintu gituma Fanny tumubura mu mafilme yacu ni nkuko nawe ugikora kwa Isaac nibaza neza ukiva kwa Isaac ntivyanezereye equipe kuko ugiye gukora ivy'iwawe hari nabenshi banyifuje ko nshobora kubakorera ariko maze kuruka kubakorera hari abagize inziko Starboy gukora ibintu by'umuntu ni vyiza mugabo gukora ivyawe ni vyiza kuruta sivyo abo rero no kuvuga ngo abantu bari muri industry ya game uribuka ko baciye batangura bavuga ngo urumva ngo Fanny ngo yaduhevye ngo ubu ngo yatwikase ngo iki biravuga yuko hari na filme yegera cira hagati na cyane ntizabandanye no nta filme yaciriye hagati kuko wanashaka jewe ndumu advisor wiwe ndumuhanuzi wiwe wa hafi ku bintu bijanye n'akazi nta filme yaciriye hagati ahubwo ubu unyaratria kuko Starboy umuntu arakura ubu niho bagikina muri filme izari zo zose yes hariho na filme hariho na level ugerako hakaba hariho filme utokinamo tuvugana neza Starboy wowe ugira ngo ugirisha ibiganiro abantu bose nivyo ukunda Starboy uza gukoresha umuntu ikiganiro kitaza kurabwa of course that's it ni kuvuga ngo we rero ari karatria ni kuvuga ngo ndiko ndakwereka ingene abo muri cinema ikintu je bampora ico kintu kubera ko bavuga ati Libert niwe nyirabayazane w'iki kintu ikigira kabiri wafashe umwana neza ikigira kabiri ndakunda kubwira ikintu kiza kugutweza ubu noneho nugiye kudiraga Fanny akamwankira avuga ngo ni Libert ngo arashize Mr. sinzi ngene bibyo bimeze man draga neza mwa abantu mwe mureke kuko draga bamubwira ati no afite hari abantu benshi bakunda kubimbwira sivyo ukabona nk'umuntu yazanye mbwira abafana nimwabona umuntu kuri ekra aje avuga ngo urumva ngo nakango wapi ntuze wizere ibintu ariko aravuga kuko hari abantu baza inbox sivyo bakamudraga bamudiraze abo yankiye baca baza mu biganiro ngo Fanny n'umwana mubi bakaza bakavuga yara n'amandira bira nkatwenga hajya mu bantu bakora ibiganiro ari abantu badraga Fanny ndabazi kandi nawe muri batubwire none bajya basore ndakesera mu inyana yari ikintu gitumye nabivuga ni inyana yawe umugore wawe uwi wawe basi mukorana wegenda uke Starboy no Starboy ibintu ndiko nakubwira biri serious buriya umuntu aje akaja kuvuga umuntu nabi kuri social media atacho mupfa agacana bikuzaramwe wewe ko nje ndaza abantu benshi bari around ya cinema ubu kuri no mwanya ba nka Libert cyangwa bambona nabi
bitwaje ico kintu. Ni nka bya bindi so wakora amanyanga ubaye umwana wiwe bakayibaza ngo nangu Of course bacavuga ngo ni Libert. Je Libert na Fanny dukorana muri partnership. Ibindi bijanye no ku ruhande ntimukabimpore mw'abantu. Naho ukakaronka kamwe ntibisigura yuko ko muri kumwe. Kamwe na gake. Akajumbu. Akajumbu se ibyo bintu byari biri. Byagirije umuntu navyo numva. Umva Starboy. Ikindi kigira gatatu. Bumve neza ko man reka nkubwire. Niba ariko abantu bariko barakurikirana kino kiganiro ndifuza ko kiza kubigisha kubera ko nta kuntu koza turi abantu umenga hari ibintu bitagenda neza. Nibaza ko umuntu wese agiye arakora ivyiwe akiraba ku ruhande rwiwe basa akavuga ati cyo muntu zishobora kumuraba kubera iki ndamwanka ariko ako muvuga fo ntabwo ari vyiza kubera gucafuza umuntu hajya biratuma man reka nkubwire ikintu je hari ibintu nkunda kumviriza John je nkora ibiganiro gake ariko je ndafise umuntu akunda kumviriza ibiganiro bya kubera ko je mba ndi busy hari umuntu bujya akunda kuraba kandi akoresha telefone yanje ngira nti ndabira ibiganiro byakozwe havuzwe mwiki nkeneye kumenya akambwira nti ikintu ukeneye kukimenya ntikiri important ariko ibiri important ndabimenya nukuvuga urabona nk'ubura urafanije twatanguye gukorana impamvu abantu benshi ariko banziza Fanny kandi abantu bo muri industry Fanny twatanguye gukorana channel y'ifise ibihumbi 9 yari ifise ibihumbi 9 hari mu mwaka 2000 nta mwaka urahera ubigeze muri 36000 ibihumbi 36 noneho abantu baraje mu matwi afana ngo Libert araguhenda aguhenda gute deje ugeze kuri ndamuhenda gute ubu umuntu baraje ngo yanga uruvango turafa ngo Libert yarayisambuye ngo birasaba ngo nawe yosambuka mugabe bitagenda neza yasambutse gute uvuye kuri 9000 ugashaka kuri 36000 mu mwaka umwe ukava kuri filime zibiri mu mwaka ugakora filime 36 mu mwaka duce tuvuga ngo narasambuye umuntu nuvuga ngo abantu bari muri ino industry ntimukavuge ngo bamuvuga nyine ikibazo gihari mureke guca ku ruhande ntimukavuge ngo umuntu yakoze ikintu kibi hariyo ubu n'abariko barantera ubwoba erega Starboy kumbe birakomeye birakomeye ariko nkubwiza ukuri birakomeye sana vraiment ndi très sûr urabona ndabivuze n'abantu mu byumva abantu dukorana film benshi muri bo 80% ntibishimiye Libert kandi ikintu bamuhora ni ikinyene nako bari agenda bakadraga bikanka ngo Libert twikorere movie twikoreye filime ngo Libert ni wari karakora ibintu twikuronkeye branding ngibi ngo byo bayari byacu none ko Starboy uburevu Fanny ariko ntuyibona kweli je cyo mvuga kuri Fanny je icyo no vuga kuri we nukuri arakora neza kiretse ko ntamenya vie privée yo kuko nta kamaro ko kuyimenya mba nifuza kumenya bijya bikogwa numwe mu bantu ariko araserukira n'igihugu anashima filime zo mu Burundi ziko ziramenyekana Fanny hari cyo ariko arakora na cyane ko akunda gufata ingendo akubitira mu gihugu cy'u Rwanda ariko nibaza yuko ngaho onye ubwo nkuru maze kuza ngaho hari abavuga yuko ishira hamwe Festicab byo bari igiwanyu bivanye nuko ubushime bwinshi butangirwayo wewe na Fanny byanka byakunda mukunda kubukuro wibaza ko ari iki none Starboy tureke gukora kugira ntituburonke kweli ariho nabavuga ati muri n'ababworganiza mugasanga murazire critere ariko nimuzibwire ngaho muri kumwe muri competition ako gakuru karanshikiye mu bantu nico gituma banira none jewe nko muri Festicab sivyo nibyo nkunda kuvuga twebwe ibintu tiko turakora niba tiko turakora ibintu bo batumva ntisobanura ko turabansi babo twebwe kwinjira muri Festicab twinjiye yo gute jewe ndi muri Festicab muno mwaka nari njejwe nafise contrat y'ibintu bijanye na mediation ntunzenye couverture médiatique nuvuga nije nategerezwa kugira ibintu by'amafilmage yose abaho nkagira ama reportage y'ibintu bya Festicab akora nakazi naronse sivyo Fanny nawe yashizeho filme ziwe filme nakoze of course ifilme nziza baziha agashimwe none twobizira brother ega twe n'ubundi bintu tuzira ni ibinyene nuvuga ngo award ibonetse abansi award ibonetse ikibazo kandi je wanashaka ndi n'umuntu atizera ama award cyane kubera ko award ni ikintu baguha ahubwo ico bayiguhereye nico kiba cyakamana none tuvuge ko tudakora Starboy okay reka tubaza abakunzi rero ba Star TV award bari bayikwiye cyane bari bikwiye wewe nimbukina jeje kuraba ati abajyanyo award ntayo bari bakwiye kuko ndeje biraza kugora kugira hariho jury ufite hariho na award nigeze kuronka last time abantu baravuga ngo none ngo Libert ngo gute ngaronse ngo award ngo nta ma views menshi ngabafise gusa bafise ama views menshi ntibaraba ama views n'abantu Fanny muri filme Fanny ariko araronka ama views menshi baka uvuze ico ngico views ico cyo ndamenera inda ku rukumu harashobora kuba ari na filme nziza wo usanga iruta umupfakazi mugabo gasanga ntayo tuzi rero Starboy abakinyi bakora filme b'abarundi
iyo uri kurabereka kandi ndabatahura sivyo ndabatahura hari ibintu mutazi no kuvuga ngo twamenyereye yuko filme igurishwa kuri YouTube filme uyivyaza umusaruro kuri YouTube muga hariyo izindi nzira nyinshi zo kubyaza umusaruro filme utarinze guca kuri YouTube sigura ko ari zo wamenye kuruta abo bandi cyatwe nivyo dukora none branding ni dufise ama branding dufise nk'ubu twarigeze gukora project muri Sojepai badukuye muri filme tuja kwanexa ko tuja guhiga ntuzenye tuja gusumeta ama projet yacu barayemera tuba turagira nicage wabona umupfakazi na soro vyaburiye rimwe twari twibireye muri contract ko tikorera project duca tuvamwo dukorera no mu yindi shira hamwe baratubujije kugira kurivuga kuri social media ncamvayo n'ubundi nja gusinya contract muri festival no ivyo byose ni ibintu byaje biza bivuye muri cinema mugana ubundi bizana income nico gituma rero iyo uri kurakora ibintu rero nk'uko umuntu agaca nkaza numva nk'umuntu ari namuye ngo Libert ngo yarasambuye truafa last time ho fani hariyo filime yanze kuja gukinamo ngo ni Libert ngo nta wundi ndibaza ariko uno munsi yamedera kwe muri groupe ya Fani nibaza ko sinzi kuntu yanditse ko ndazi umuntu bita Amede ko yakuwe muri groupe yanyu urashobora kuduha inkuru cyatumye ava muri groupe kuko ndazi groupe Fani arimo nawe tugezwe ko uyirimo ndaronka n'ama screenshot yerekana ko Amede avuye muri groupe humvize rero na guti ifi groupe Fani arimo ntegezwa kuba ndayirimo kubera urazi gituma mutegezwa kuyijamo kubera ko muri bamwe ibikorwa bitegezwa gucamo kandi kuja muri groupe birafasha nawe yansoro groupe ya Fani y'abafana ba Fani sindimo sivyo groupe yo kwa Amede sindimo wanashaka rero nakubwire na groupe je ziranderanje kuko je nta mwanya mfise wo kuja gucekinga ngama message yaje Starboy jemba ndi busy urabona n'ubu vyonyene ubu tuvugana mfise English school mfise ishure ry'icongereza Ingozi ntegerezwa gutekinga party narabikubariye ko last time nandi ko ndamanuka ni kuvuga je mfise program schedule iba iri full ku buryo jewe n'ibintu vya social media mfise umuntu abiraba rero nk'ibyo bintu byo kuvuga ngo yavuye muri groupe ngo niyamukuyemo maybe ngira ngo yari yadekoye umuntu yanyandikiye muri koma yarajana yarasanga ni box ngo erega ngo hahiye ngo Amede ngo wamukuye ngo no gusa ikintu ni kimwe Amede sinde bumuvuge ko ariko suko ntabuzi ibyo no muvuga ko nanjye ndafise groupe udekonyo karongeka ibintu bidakenewe ndagukora muri groupe sigura yuko ari amategeko ya groupe umuntu ariza ava muri groupe urenza amategeko ya groupe mana ku chase niko kimeze yes of course ko biri kose ni Libert soro nibaza ko ari filme ngira tugiye kubona isoka muri no minsi kuko ndabona ko igihe cyabaye kirekire waduhaga coming soon kugira uratwereka ko ihari neza ahubwo bije nabi rero sasa ariko ikintu no gusaba ntuzoyihagarikire hajya no soro ntizohagarara n'ama episode na 3 soro ntizohagarara nico kimwe n'umupfakazi zo ni filme zizohagarara Imana idufashije soro iracabandanya soro ntizigera ihera nico kimwe n'umupfakazi ni projet zacu kandi ni projet zivukana ni projet na ma projet ari frère kubera ko conception zazo frère et sœur kabisa ni guca kandi ikindi kintu nagira mbwira abantu umupfakazi ni imwe muri projet ziwanje kuko iyo uri umupartner mwese mwamufise inyungu muri ico kintu gaco gituma kenshi umuntu iyo yatatse umuntu azataka yinjiriya projet yitwa umupfakazi nanje azobanyataze niko kiba kimeze kubera ko ni nkukuza Starboy uri kurakoresha ikiganiro gashaka kwaka iyi recorder uri kurakoresha oya gahunda ni shwa deal uko biri kose ni real boy ni real kuba bisoma nka real ni imwe muri company no muniga ariko no munsi ndabona yiyambariye nene ibi nibiki nivyo muri Amerika konzi kwambara utuntu usanga tuzi nico bisigura nambaye agapira niguriye association y'ibiki nambaye agapira niguriye Starboy association yo mu Burundi mbona ari byo mu Burundi yitwa association Bollywood industry none ni igikico naje akana agapira niguriye sibyo kari branded kariko ibintu bya Bollywood rero urusi Starboy nawe kana kakika Starboy buke bwana nyene nubwo nari nuko vyanditse nuko no actually nugambere wumva ivyo jambo se je nkunda kumva homewood homewood hari yakwa ba x-ray no Bollywood ofete hariho Bollywood cyane handi bakora ama film no ofete ibi ni ibintu abantu bigeze kuduhamagara baratubwira yuko bagomba kugushiraho industry cinematographique
bazane industrie cinematographique baratubwira so imipira nitwe twayiguriye by the way turabrandinga nico gituma no kuwambara n'uburenganzira bwanje nk'umupira w'iwanje gusa iyi industry izobaho ni industry itaratangura gukora se industry itaratangura gukora twoyita industry no kuvuga ni iracari navuga ngo ni industry baratubari imigambi sivyo ariko nti iratangura gukorwa iyo migambi so turacarindira imigambi yayo rero so yeah that's Bollywood kwera ko umbajije ngo Bollywood ashana wocu mbazi byikora naho ikorera ntahari ntibirabaho kugeza sa nibaza ko muzodamagara gadushire kubikisha nanje nibabimbarira ntavyo ndamenya na jewe for real gusa ico no basaba vraiment jewe reka mvuge nk'umugabo naho ntaravyara urukundo mu kintu ruratuma dutera imbere kuko bajya bateye imbere reka ndabasaba ikintu kimwe nimba mukina film ndazi ko muri benshi namankoresha ibiganiro ba film kandi ndabazi utuntu tumwe ndatumenya dusakusa kutwanyu kimya nyene cihajya nanjye ndumuninja bisigura yuko turashaka ugwanko mu bikorwa apana ugwanko nyene gwa vrevre igara abantu bagira ugwanko kacarwa gwa vrevre ugasanga baraguhaye n'icyantu ngo gupfugapfa tugira ugwanko rw'ibikorwa ko kubona umuntu akoze ibikorwa ugaca ushaka gukora igikorwa kiruta kijya yakoze tuvuge kuri ico kintu tuvuge kuri ico kintu cyo kuvuga ngo ugwanko ngo gutuma wica umuntu man reka nkutere story umuntu avuga ko kugira nabi Imana yagahajya bakwisha aba yakwishe ariko se wundi wishe umuntu ni kiye kintu cyatari ubumukoreye n'ubundi kitomubayeko n'ubundi kwese tuzoba gahunda ni system na ujayo just S3EP10 hariyo n'umuntu yigeze kuvuga ijambo rimeze ngishaka guhura n'iryo S3EP10 jengira ndakubwire je narigeze kubaho mfise noshobora kugira ubwoba ariko igihe cyo kugira ubwoba ucararangiye ninjiye muri chambre nasanze n'amaraso gusa Bitavye Imana papa mama bose bari bitavye Imana and petite sœur wanje yararyamye hejuru y'abavyeyi banje from that day family yaranyase iratwanka ku buryo petite sœur haheze ukwezi nawe yaciye apfa yishwe n'ikintu citwa umusonga imbeho niyo yamwishe so from that day twaciye je na grand frère twaciye tuba nk'abantu b'amayibobo tuja mwibarabara ko nta na family twari tuzi mu nyuma hari umuntu yadutoye araturera tumaze kugira mu myaka nka 10 je na mfite imyaka 5 ico gihe niho haje kuboneka umuntu wo muri famille yari ari mu rumonge acaraza aratumenya acaza aradufashiriza kuwo muntu gushika dukure je narinze nkura nirira minervare munama kugeza nino saha rero that's why man umuntu wese afise idea yo kumva ngo man ubu naramaze kwinjira muri cinema rero sasa ikintu gihari cyo gutera ubwoba ico kintu cyo kuvuga ngo je ngo notinya umuntu ngo kubera ko ngo havangirira na man umuntu apfa hageze brother that's my story bro Paul Kuri Gose twese niyo tuzoja ariko hari ibintu biba nyene reka tubireke kugira duse n'abagomba gusozera ikiganiro cyacu yes ari abari ko aradukurikirana arabifuza kumenya bishasha kuri Libert na cyane ko kino kibanza turimo bashaka kugikoramo ibindi kugira tuje mu bindi na cyane ko nabonye nakapere ka Vanilla Vine nga yakora kurondera kugira muje mu bikino nega tugira je mu kazi twe na bindi bintu tu dreaming tugira je mu kora kazi ni fresh yes ari vyinshi nakubajije kandi bifuza ko abakunzi ba S3EP bamenya cyangwa abakunzi ba Libert cyangwa abakunzi b'umupfakazi series noba ntakubajije ariko bawifuza gushikiriza akana kanyaki wa Libert imbere yuko dusoze man sinzi ko hari ikindi kintu navuga gusa ndashimira abafana nimwe abantu banje ubu naramaze kubona ko abafana bankunda namaze kubona abafana ko bakunda ibikorwa byanje sinitaye kuri mwebwe mushaka putting down my name or to do whatever you want brothers genda bikorera abafana nibo nshimira kuri muri rusange abandi bantu dukorana filme hafi around me I know guys you hate me I know that I know kandi mwese ndabazi kuva kuri umwe gushika kuwanyu ndabazi guys none hubu ngiye gukora filme kuva nzi neza ko bibabaza kuba ndiko ndakora film ngira nkore film that's all
ngira nkora ibyo nibyo tuba twifuza. Reka ndagushimire rero ku kanya kawe washimye kuduhereza. Thank you so much brother. Turazi ko dukora vyiza tugakora vyiza ariko tukaba dufise abapinga, tukaba dufise abadakunda ko dukora vyiza, tukaba dufise abatifuza ko dutera imbere. Turabizi si muri filme gusa kuko ndazi no mu mwuga wacu wa journalisme cyanye kuba uri mu YouTuber cyanye kuba uri mu vlogger n'ibindi bitandukanye. Turazi ko ugwanko gwamaho ishari rizotuma tudatera imbere. Ishari mu Burundi ni genshi cyane ariko biri koshe ikimana yateguriye umuntu ntushobora kugihindura wewe. Ntibikunda uri umwana w'umuntu ntushobora guhindura ikintu Imana yateguye. Nimba ejo umuntu azitaba Imana kubera Imana yabipanze uko nguko uko biri kose. Imana ibahezagira mwese mwako muradukurikirana kino kiganiro uze kugifata ugereze mugenzi wawe ndetse n'inshuti yawe kugira gishike kure na cyane cyane tubandanye gushigikira film. Simvuze mushigikire Libert mushigikire ndetse mushigikire n'abandi kuko ishigikiye umuntu umwe ntacu bukoze. Shigikira abantu bose bakina amafilm ariko nimbura umusenzi senga runo gwanko ruhave kugira tubandanye kwiterera imbere ariko nibizopfa biheze gushika kuherezo. Anyway gushika Imana iki akandi kantu gatonya man you know Starboy hari ikintu kibabaza man jewe igituma jibi ndiko ndakubwira nuko yako nibutse ikintu je sinja mu kabari je sinja mu birori sinja mu marigara simpura n'abantu novuga ngo mvuge ngo nje in touch n'abantu. People attack me je abantu baranyatakinga je nta muntu nigera na attacking so man bamureke umuntu niba yicecekeye akaba atari karavuga ntazire suka bari kijuju suka atovuga arabumva kicecekera. That's why hako bazana ibintu by'amajilasi n'ibintu mwe n'ibyo ese mwo kwicecekera kubera ko ibi bintu biri hose Starboy. Ico kintu uvuze ni isharire ntirishobora kugira basine yaste mu dukora bimwe guys murantangaza sana kubera ko sinzi ikintu umuntu yokorera abantu kugira ngo babone ko umuntu ari arabaho neza. Ubaye utavuga bagohora kuba ngo ntuvuga, ubaye uvuga bagohora kuvuga. So guys keep focused. Genda basaba sindabasaba ngo mure kugwa ahubwo higa ibyo mukora kubera ko iyo ufise ibyo ukora nturonka umwanya wo kuvuga. Jenga je sinoronka umwanya wo kuvuga ngo nakango yavuze iki ko I am busy. So try to get yourself busy guys. That's all. Okay, nibaza ko twavuze vyinshi. Imana ibahezagire mwese mwako muradukurikirana. Twayaze vyinshi kandi ndazi aho uri hose byagushitse ku mutima. Imana ibahezagire. Bye bye, ciao ciao. We have the best exclusive news all the way from Burundi, Bujumbura, Africa.